Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye mwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi. Namakuru tuza kuguruka kuri byinshi bitandukanye cyane ko biriko biravugwa mu bisata nka politike, aho tuza kugaruka kwikete ridasanzwe ririko riravugwa ko vyinshi muri kano kanya. Yo rikaba ari ikete ryandikiwe General Godefroid Niyombare. Ni Godefroid Niyombare muzi mwese yahunze igihugu mu mwaka wa 2015 inyuma yaho itembagazwa ry'ubutegetsi bwo mu isi Petero Nkurunziza yashaka kwitoreza ikiringo ca gatatu kuva mu mwaka wa 2015 gushika mu mwaka wa 2020 byose vyankiye. Abenshi muribuka ko hari benshi bahunze muri uwo mwaka, harimwo bamwe mu bategetsi bahoze mu mugambwe CNDD-FDD ndetse bamwe bahoze no mu mabanga hambaye igihugu, hakazamwe bari mu nzego z'umutekano, abari mu nzego zo kumenyesha amakuru bakorera ibimenyesha amakuru bitandukanye ndetse n'abakoreraga amashiramwe adakeranira ivyicaro vya politike no kuvuga societe civile. Mutero gute General Niyombare ubigenza gute ngo ubuze itiro Ndayishimiye? Mo General mazigiye niyumvira impamvu President Ndayishimiye amaze imyaka 5 n'igice akoresha ingufu zose kugira ngo bagutane mu Burundi. Intumwa zararungitswe kukurondera biranka, ubu naho uri kwambika ibinyoma vyose bishoboka. Ndayishimiye agaze ku rugero rwo guheba inyungu zihambaye z'igihugu no kwinjira mu ntambara n'ikindi gihugu arondera wewe. Iyo ariko arakuvuga aragirisha avu byinshi cyane tukumigwa. Gubwo ntabanga uduhishije rituma Ndayishimiye yumva ko atoshobora kurongora igihugu atagufise. Uti kuki mvuze ko arondera wewe? Urutonde yatanze mu Rwanda ubwo abantu bategerezwa gutahanwa mu Burundi ruriko abantu 34 bagirizwa ko bagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015. Bamwe n'abasirikare n'abapolisi mwari kumwe kwigenekerezo ya 13 Rusama umwaka wa 2015, abandi n'abanyepolitike bazwi abaranira agateka kazi na muntu be n'abamenyesha amakuru. Abo bantu barazwi ko bari mu bihugu bitandukanye nka Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Tanzania, Ubufaransa, Ubirigi, u Rwanda, Ubudagi ndetse n'ahandi. Leta ya Ndayishimiye ifise amakuru ko woba uri mu gihugu c'u Rwanda. Ibindi bihugu vyose abo bantu barimwo ntangorane biteye Ndayishimiye. Igihugu cyo nyinatuka uko bukeye nuko bwije ni kimwe gusa, ari naco yibaza ko urimwo u Rwanda. Ico nico cerekana aho ugeza kumubuza amahoro. Mo General nukubera iki Ndayishimiye kwitirira umuharire Tabara kandi abizi neza ko atacupfana n'uwo muhari. Tabara yatanguye witwa Frunabu Tabara muri Rusama mu mwaka wa 2011. Amasanamu yayo ya mbere yarerekanywe na televiziyo y'Ubufaransa France 24 muri Munyonyo umwaka wa 2011. Abagwanyi bayo bari muri Haut Plateau za Uvira muri Congo. Ico gihe wewe watwara ibiro bikuru vy'igisirikare c'u Burundi. General Ndayishimiye nawe yari umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo vy'igisirikare. No kuvuga ko mwari abategetsi bavugana ikibazo ca Frunabu Tabara ico gihe. Duhishurire ico mwayaze. Ese yo barakwagirije ko twari igisirikare c'u Burundi ukongera ugatwara ikiroberi. Igitero ca mbere ca Red Tabara mu Burundi cabaye muri Kigara mu mwaka wa 2014 mu ntara y'Ibitoke. Red Tabara yateye iva muri Kongo. Ico gihe wewe watwara ipereza ry'u Burundi, Ndayishimiye nawe yatwara Sobugeya. Hari ico mwamwara yaze ca Red Tabara twuba tutazi. Umaze guhunga igihugu waratangajwe ko ubaye kizigenzo mu hari Forebu. Warugizwe n'abasirikare bansonyangwa ry'ibwizwa shingiro mu mwaka wa 2015. Nimba atarinjewe no ntabizi nta gitero ca Forebu mu Burundi ndigera numva kugeza ubu. Amakuru nagenda ronka yarigeze kuvuga ko hari habagerageje guza Forebu na Red Tabara ngo zije hamwe cyane mu gihe iyo mihari yose yari ifise ibirindiro muri Kongo. Amakuru mfise yemeza ko bitigeze bishoboka. None kubera iki Ndayishimiye kwitirira Red Tabara? Ese ko bari ukutamenya hoba hari irindi banga azi tutazi canke ni kinyoma akoresha n'imaka kubera umubujijitiro? Mo General buzima bwanje naragize amahirwe yo guhura nawe inshuro zitatu. Mu mwaka wa 2011 canke 2012 twarahuye muri exposition yari kuri Centre Culturel Française. Akanya gato twaganiriye na kumvanya ivyumviro bitandukanye n'ivyo nahora numvana abandi bahoze bagwana muri CNDD-FDD na cyane ko ari intwaza ngabo yugurutse kandi datinya kwerekana ibitameze neza. Uyu munsi naratangaye kumva chef d'état major w'igisirikare yemiriza ubusuma buri mu gihugu nkuko natwebwe twabivuga.
Mu ntango z'umwaka w'ibihumbi 2014 twarahoye dusohotse inama muri hoteli Meridier Source de Nil, aho twaraganiriye akanya. Ico gihe wari charge de mission mu biro vy'umukuru w'igihugu, ko naratangaye rwose kuko ibibazo vy'igihugu babivuga mu majambo dukoresha muri société civile. Ndibuka ijambo nakubwiye nti mon général. Iyo mvugo wewe izogucisha umutwe. Nawe uti weho ko ubivuga ukaba ukiriho. Niko wanyishuye. Jewe sico kimwe kuko sindi general ntaco bontinyira. Waciye witwengera wumvise inyishu yanje. Uwo musi nyene waciye ugenwa guserukira Burundi muri Kenya. Sinatangaye natawe ko bashimye kukwigiza kure. Irya gatatu ntaco ndarivuga ko ariko naho nyene wari wa wundi. Wewe umuntu akuganirije naho haca imyaka 5 mutavuganye asanga ukiri wa wundi. Nturi mahindagu. Abakuzi bose bakumbwiye nk'umugabo atihindukiza mu ijambo. Ubwo abo mwahoranye ku rugamba sico baba baguhora. Ko ndayishima mwasangira urugamba akaba kuzi ukumeze nigiki atinya kiri muri wewe ku buryo abona ko atazigera aronka amahoro ucidegembya. Mo général warambye umubabaro wakuranye wo kwicigwa umuvyeyi wawe mu mwaka w'1972. Warambwiye kandi amagogo wagize mu nyuma be n'ubutwara umuvyeyi wasigaranye yakureranye maze akurinda urwanko. Warambwiye ingene bimeze gukura ubuntu wakwiciye so akakunyaga mu nyuma ugasanga yagwa lift mu modoka yanyaze so. Warambwiye ingene wagiye uriga kure yaho uba kugira abigisha bawe ntibamenye ko uri umuhungu wawe niyo mbare Paul. Warambwiye kandi ingene wafashe ingingo yo kuja ku rugamba, ingene wataye akazi wahembwa neza muri Onatel uja mu ishamba. Nukuvuga ko abigisha amacakubiri bafatiye ku vyago vya kahise ataco bafise bitwaza cabababaje kukurusha. Warambwiye kandi urukundo wakunda President Nkurunziza. Warambwiye ko nabayiwe mukiva ku rugamba, igihe cyose twamuvuganye ko wamwita ton frère, umuvukanyi. Nubu ndemeza ko mu bategetsi bose bahuze muri CNDD-FDD tumaze kuganira ari wewe wa mbere uvuga neza Nkurunziza. Muri Ruhuhuma umwaka w'2015 nk'umukuru iperereza wari mu Burundi. Wari mu kibanza abajenali nka bose bipfuza mu gihugu. Inyuma y'amezi 3 gusa muri ico kibanza wari uturandikira President Nkurunziza uramubwira ukuri ku ngaruka z'ikiringo ca gatatu. Nahatashimye kukumviriza mbere kana gukura ubutarariye ivyo yavuze byose vyarabaye. Ikiringo ca gatatu catumye amakunga kuri icizere ku Burundi, cavyaye injyane zikomeye mu gihugu, casubiza inyuma mu Burundi mu bintu vyose. Ikiringo carangiye gitanye ubuzima bwa President Nkurunziza. Ikiringo carangiye gitanye ubuzima bwa President Nkurunziza ataragisohoka igihugu, bituma agwara ntiyashobora kuja mu bitaro bikomeye. Hari amakuru avuga ko abo yizeye bashobora kuba ari nabo bamuhemukiye ku munota wa nyuma. Icabagumya banga benshi batubwira kugeza ubu nuko urwandiko warungikiye Nkurunziza rutomora neza ko ruri mu ntumbero gukingira ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Hari kandi n'amakuru avuga ko abo yizeye ari bo babaramuteye ivyago, bashobora kuba ari nabo bamuhemukiye ku munota wa nyuma. Icabagumya banga benshi batabwirwa kugeza ubu nuko urwandiko warungikiye Nkurunziza rwatomora neza ko ruri mu ntumbero gukingira ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Waratomora Nkurunziza ko kuneza y'igihugu, kuneza CNDD-FDD no kuneza yiwato kwitoza ubwa gatatu. Urya rwandiko abanywanyi ba CNDD-FDD barakwiriye gusubira bakarusoma maze bakirabira agaciro k'impanuro wari watanze. Mo général hari akabazo nakwibarije nti kubera iki kwigenekerezo 13 Rusama mu mwaka w'2015 wavuze ko hagaritse Nkurunziza Pierre ari gutagaritse ibwizwa shingiro. Ahandi hose iyo habaye kudeta ibwizwa shingiro niryo bihutira guhagarika. Nakubajije ingene bari gutwara igihugu kandi bagomije ibwirizwa shingiro rishiraho izindi nzego, wanyishuye ko intwaza ngabo irahira ko izogwanira ibwirizwa shingiro. Wambwiye iki gikorwa cawe cari gitumbere kugwanira ibwirizwa shingiro nkuko wari warabirahiriye nk'intwaza ngabo y'u Burundi. Reka nsubiremo amajambo yawe uko wayambwiye. Sinigeze ndota gufata igihugu. Intumbero yacu yo gushira Nkurunziza imbere yo gutungane agasigura impamvu yaho nyanza ibwirizwa shingiro ryamushizeho. Wambwiye ko wari wubaha inzego z'igihugu kandi ko ibwizwa shingiro ryari ari ryo ryavuga uwuheza akarongora igihugu mu gihe umukuru w'igihugu ahemutse. Mu ncamake wewe watahura ko Nkurunziza ahemutse ari gusubirirwa n'umukuru w'inama nshinga amateka nk'uko ibwizwa shingiro ryabivuga. Mo général abagutuka no munsi suko kurusha gukunda Burundi, warabwiguze aho waje ku rugamba. Abagutuka ntibakurusha kumenya amagogwa y'abahutu muri kahise. So yarishwe n'ivyanyu biranyagwa.
mu buto warabaye muri Paripeutu mu nyuma baye chef d'état major wa mbere w'umuhutu mu gisirikare cy'u Burundi. Ibibazo by'amoko mu Burundi urabizi neza, abakwagiriza guhamira ubutegetsi bagira ko benshi bahemutse kugira baronke kibanza wewe wari usanganywe y'ukunda amaronko wari kunuma nawe ukigumira ku munyenga w'ubutegetsi. Nta n'uwovuga ko akunda nkuru nziza kukurusha. Aho Ndayishimiye n'abagenzi be basinye ikete ryo muri Munyonyi umwaka wa 2014 ntiwarimwo. Nkuru nziza yakuganye kurongora iperereza kumwizigirwa yarazi ko atigera mubesha. Subutwari bovuga bokurusha kuko no ku rugamba wamye uri indongozi yabo nka commandant de region, amabanga benshi bari uyu munsi nayo wabatanguriye. Abarundi bamaze imyaka 10 irengako batumvise ijwi ryawe. Hari benshi babaza niba koko wowe ukiriho, hari n'abavuga ngo mbe yemwe azudutabara ryari. Kujya hari abagutuka niko kandi n'abagukunda. Jewe sinja kukubaza ngo uzudutabara ryari kuko nta muntu numwe ushobora gutabara igihugu wenyene. Cyo ni igikorwa ca twese. Nje mfise ikibazo kimwe gusa. Tubwira iryo banga Ndayishimiye kuzi ko rituma umubuzitiro kandi winumiye. Utinjewe yari karamama ndageragaza kubitahura. Amabi y'ubutegetsi aguma shira habona aramubabaza ariko rugera guhama nta wundi numwe aruriko. General va mu gacerere utuhiryo banga ryawe. Mukurindira ko umpenyishu ndasabiye umugisha ku Mana waguhaye indaro akakurinda abaguhama. Sintahura abavuga ko bashize Imana imbere bagahama wabahunze. Bari bagiye ko iyo Mana izi gutabara impunzi. Bari bagiye ko Yesu canke Yesu Kristo bavuga ko bemerera hamwe n'umwami agahunga kiri uruyoya. Bari bagiye ko kandi bwizwa shingiro ry'Imana ridutegeka gutabara abahamwa. Bari bagiye kandi ko bishika Imana igahana bakomeye nk'umwami Herodi maze bakagenda basiga rwa ruyoya rutagira inguvu. Imana ihangaze uwagutabaye. Iri akaba ari ikete ridasanzwe ryandikiwe General Godefroid Niyombare n'umwe mu bakunzi biwe. Uwo nawe akaba ari nta wundi ari Pacifique Nirinahaza ushira hamwe Fokode. Nikete yamwandikiye mu gihe benshi bavuga yuko ico igihugu kirondera kuri ubara agatwe ka General Godefroid Niyombare, ndetse bikanavuga ko haba ibiganiro bitandukanye kugira ngo Niyombare agarukanwe mu gihugu. Mu yandi makuru ninde azuhagarika ikibi Colonel Abdul mu rukundo ariko arakorera abanyororo mu biborere kuri rya Mpimba. Kuva hashizwe habona amakosa y'umuyobozi w'ibohero rikuru rya Mpimba Colonel Abdul mu rukundo ubishava ari karita ku banyororo ajejwe. Umushikiranganje w'ubutungane Alfred Hingejeje be n'umushikiriza amanza kizigenzo wa Republika Rose Nkurerimana ngo barakwiriye gukurikirana ibiriko birabera mu Mpimba. Akarenganyo kariko karakorerwa abanyororo ngo karashobora gukwega imigumuko mu ibohero. Ntivyumvikana ingene umuyobozi w'ibohero akora amakosa akayabandanya icese ntagire umutegetsi n'umwe abimubuza. Reka tugaruke ku migendanire itumvikana Colonel Abdul mu rukundo ndetse no munyororo witwa Dume. Tubibutse ko Colonel mu rukundo yahaye ububasha budasanzwe umunyororo Tony Uwize batazira Dume bwo gusohoka ibohero uko yishakiye, akigwa yitemberera mu gisagara ca Bujumbura bugorovya agataha borewe agashika ahungabanya abandi banyororo. Ikindi gitangaje kandi n'ingene Colonel mu rukundo yahaye Dume ububasha bwo kurongora abanyororo, uyu nawe agace yiha kubacura bufuni na buhoro. Mu minsi yakurikiye hari inkuru twatanze Abdul mu rukundo yaba yarahagarika ubwo bubasha bwa Dume bwo gusohoka ibohero uko yishakiye, ariko ubu yasubiriye kumurekura. Mbere iyo Dume ashatse asigaye yirarira hanze agatabukeye. Twaravuze ko bitumvikana ingene Dume ahabwa ubwo bubasha mu gihe muri kahise yagirijwe gutoroka ibohero inshuro nyinshi. Dume yagiye aragirizwa ivyaha bikomeye birimo kugandagura abantu, azwi kandi nk'umuntu yuzuye ubukozi bw'ikibi budasanzwe. Ntivyumvikana ingene rero umuntu nk'uyo ahabwa kurongora abandi banyururu nawe akiha kwama ariko arabahuragura no kubarenganya bidasanzwe. Ayo mabi kandi anayakora mu gice kibamwe abanyororo b'abakenyezi ahavugwa ko amabi adasanzwe. Colonel Abdul mu rukundo rero akeka kibohero ryose ririko riha amakuru ishiramwe Fokode. Aya makuru ajanye n'amakosa Abdul mu rukundo asa nari kamutesha umutwe ngo buyikeka umunyororo wese atunza agatelefone ko yoba avugana n'urubuga be na Fokode. Amabi ariko arakorera abanyororo ntagiruka ngana, anabikora yigamba ko agiye kubakorera ikibi maze ngo arabe iyo bazitwara. Ngiye umutegetsi agize inyifato nk'iyi ntaba kibereye amabanga arimwo. Umutegetsi amaze kumva ko ari mu ngwano n'abajejwe haba hageze ko akugwa. Ibohero rikuru rya Mpimba rirahakwa kwadukama akajagari kubera akarenganyo n'inyifato itabereye ya Colonel Abdul mu rukundo. Uyu Colonel Abdul mu rukundo kandi hinga akaba afiswe mu madosiye menshi adasanzwe mu ishiramwe Fokode, kandi nawe nyene ngarizi kuva kera. Ngarazi ko bamubikiye amabanga asumba ivyo ari karagiriza abajejwe ngo vyizayo kwihanura.
Pacifique uti twama twabivuze ibohero rimeze nk'ibitaro ukiri muzima wese arashobora kuricamwo nta numwe akwiye kuvyibagira amagogo umunyororo afise arakwiye nta numwe akwiye kwiha kuyongereza kuko nawe ntaze ejo hiwe. Umutegetsi wa mbere ariko agwana n'uru rubuga muri uyu mwanya Colonel Budundi mu rukundo ngo niwe umutegetsi afise ikibanza ca mbere mu gutoteza abajejwe abaziza ko bakurikirana urubuga rwa Pacifique Ninahazwe akabakeka ko baruha amakuru y'ibibera mwibohero arongoye ari ryo bohero rikuru rya Mpimba. Sivyo gusa kandi kuko ari ngo n'ikibazo gisa n'icatesheje umutwe President Ndayishimiye ku munsi mukuru w'abakozi uherutse. Uwaserukira urunani rw'amasendika Kosebu Celestin Savyimana yibukije umukuru w'igihugu ingene ubuzima buguma buzimba mu Burundi mu gihe imishahara y'abakozi yo itaduga gutya bayerekanya amagorwa abakozi barimwo. Inyishu President Ndayishimiye yatanze kuri kino kibazo ziratangaje. Ndayishimiye yagumye agaruka kuco yise kwidodomba gishobora kuzanira imivuma abakozi. Ibikuru bikuru yishuye vyabaye ibi: ubuzima burazimvye nyene kandi butegerezwa kuzimba. Kera hoho nta n'ubwari buriho. Abakoresha nabo nibaza nivyo bagiriza abakozi. Hano yagumye atanga uturorero tw'abakozi biwe bamukoreye nabi ahandi ntagashaka kwitiranya abakozi n'abakoresha. Twese turi leta. Iyo leta abakozi basaba imishahara ntiba kuko nabo nyene ni leta nayo irakenye. Abakozi niberekana umwimbo bazanye hama bace bahabwa umushahara mu nyungu. Abidodomba n'abanyabujumbura gusa. Ndayishimiye savye abanyabujumbura ko boduga ruguru kugira ngo iyo myidogo yabihere. Abidodomba ni babandikera bitwa abakire mu gihe abandi bare banyarucari. None ubo banyarucari barateye imbere babakire baca barashavura. Muti koko abakozi ba leta ntibagira umwimbo. Burya umusoda umwimba asabwa sukugwanira igihugu none ico gikorwa basoda ntibagikoze. Umusirikare umuhemvye 100 agiye kwisoko agasanga ipantaro igugwa 70 yakenera kuduga kuramutsa umuryango agasanga itike ryonyene rizomushikana rikamugarukana ni 100 hamuka mubwira ko uzomwongera umushahara ari uko yerekanye umwimbu burya ntuburi kuramucokora. Abasoda barashoye muri Kongo bahonerayo amafaranga baguzwe yinjiye kwa Ndayishimiye n'ibindi bihangange koko nta mwimbu binjije. Ngo burya umwimbu wamwigisha sugusora abana bafise ubumenyi, burya umwimbu wa muganga sukuvura abagwaye, burya umwimbu w'umucamanza simanza yaciye. Uwo mwimbu bazereka Ndayishimiye kugira ngo atahura amagogo barimwo uzobo wuhe. Ngimvugo yo kuvangura abakozi ntibereye umukuru w'igihugu. Umusoda akoreye mu cankuzo yasize umuryango imabaye agowe cyo kimwe n'umusoda ari Bujumbura akagira umuryango ibwambarangwe. Si ikibazo c'abanyabujumbura. Umwigisha wo mu Nyantakara mu Kayogoro iyo hageze ko arungi ku mwana muri kaminuza Bujumbura ntabwo yidodumba ngo abahoze ari banyarucari basigara abakire ahubwo yumvira ingene azobesha wo mwana mu buzima buzimvye ukuraho. Abaganya y'abakozi na cane abakozi ba leta ari mu gihugu cose, baba abahoze ari banyarucari baba abahoze ari abakire nk'uko Ndayishimiye abita bose baranganya. Birateye isoni ngo gutwara igihugu imyaka 21 ariko inyishu zikagoma ari zibutsa ibihe vyo mu ntambara. Nivyo imbere y'umwaka wa 2004 umutekano ari muke ariko ubushobozi bw'umushahara w'umukozi wa leta ntaho bwitaniye n'ubushobozi bw'umushahara w'uno munsi. Ngo uyu mukandida atagira inyishu mu bibazo vy'abakozi ariko asubira kwitoza ngo bimarike. Ubu ni abantu bagiye kwitoza kurongora igihugu ngo berekana ko batahura neza ibibazo kandi babifitiye inyishu. Ndayishimiye we yerekana ko arusha ko atanyisha asigaranya ahubwo ngo nibamwandikire iyo yokura inyishu ahandi naho ngo abarundi nibamwumvire ikigongwe bongere bamushimire ngo kubera abacumbisha kumwe. Uyu mukandida mu matora y'umukuru w'igihugu y'umwaka uza aje kwitoza atagira inyishu yaraguye kuva mu higanwa akabisaba bafise ivyumviro bishasha ko kumbure no muri CNDD-FDD ngo ntihabuze abandi bagishoboye kwiyumvira boruhura uyu mukandida nk'uko Ninahazwe ubwiwe yavyivugiye ku rubuga rwiwe. Pacifique Ninahazwe dore nizi nyishu yagiye aratangariza ivyavuye mu majambo ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Nanone kandi Perezida Ndayishimiye ati jean mahera mpembwa ndababwire ndazi ko atontunga. Anyubundi hari ku munsi mpuzamakungu hari uburenganzira bw'abakozi igenekerezo ya mbere Rusama uyu mwaka. Nk'umukozi wa leta Ndayishimiye muti ahembwa iki? Ku kwezi Perezida Ndayishimiye ahembwa hafi miliyoni 10. Buri munsi abwa miliyoni 3 zo gusuma no kuvuga yarenga miliyoni 90 ku kwezi. Perezida Ndayishimiye ntari hinzu leta imuha ibirimba bitari munsi ya 5 ashobora kubamwo ku buntu.
Perezida Ndayishimiye ntari uko yiyunguruza leta mu imodoka zirenga 200 imurihirira ingendo zose akora aba mu gihugu canke hanze ime frais de mission amafaranga atarimo akakoresha mu ngendo zose akora leta ni nayo iriho ingendo z'umukenyezi we n'abana biwe. Perezida Ndayishimiye hariho amatara amazi canke telefone vyose igihugu kirabiriha. Perezida Ndayishimiye hariho amashure y'abana leta irabirihirira ivyo bakenera vyose. Perezida Ndayishimiye hariho impuzu yambara leta irariha imyambaro yiwe yose y'umukenyezi we n'abana biwe. Perezida Ndayishimiye hari ibijanye no kwivuza leta irabimurihirira haba mu Burundi canke hanze ikanabikorera umukenyezi wiwe n'abana biwe. Niyava ku butegetsi igihugu kizoguma kiriha ibibeshaho Evariste Ndayishimiye n'umuryango wiwe kizomuvuza nabiwe kizoriha amashure y'abana bazoba baciga kizomuhemba kandi ku kwezi umushahara w'icegera c'umukuru w'igihugu kizoguma kimurihirira inzabamwe nuko yiyunguruza. Nimba umukozi wa leta Evariste Ndayishimiye yidoga mbega umusuda muto yoca agira gute? Bigenda gute ngo umuntu akorerwa ibi vyose yumvise abakozi ba leta barira kubera bahembwa intica ntikize nawe aca barusha induru ngo nawe ahembwa make? Bigenda gute ngo Perezida Ndayishimiye yishure gutya umusirikare n'umupolisi bahembwa hafi 100 ku kwezi bakabura ico bafashisha imiryango bakabura ico bagura agahuzu kabo bakabura uko barihitike ryo kuja kuramutsa umuryango? Ese bigenda gute ngo Perezida Ndayishimiye yishure gutya abakozi ba leta wenye naherutse kuvuga ko bahembwa 300 ku munsi bakaca bari hinzu 250? Mbega ko buri mwaka rwiza amafaranga asaba yo gusumisha buri munsi ico gihe abayibagiye ku buryo bwa leta ari buke? None ngagomba kwitoza kandi kubera iki nimba atagira inyishu ngo bigenda guta amatwi n'amaso y'utwara igihugu azibe ku rugero rungana gutya ngo nimba ahebwa make akaba atagira inyishu ku bibazo vy'abarundi ashaka gusubira kwitoza kubera iki? Ya mirima ari karagura igihugu cose yamaze ari aragura igihugu cose arimo nayagura amamiliyaridi ariko yagura iki ko ataraba president atayagura? Ibi vyose ni vyatangajwe na Pacifique Ninahazwe cyane cyane agende ku majambo yatangajwe na Perezida Evariste Ndayishimiye ku munsi w'abakozi n'akazi. Numuza TV rero Imana bahezagire fyonda subscribe canke sabone ni utarafyenda kugira ngo utoje cikanwa na dushikiriza amakuru yacu yo arabandanya.